abarundi ukuntu Uburundi bwoshobora gushikira imbono bwihaye mu vyoshobora guhinduka n'ivyokorwa mwoshobora kutubwira mu majambo make ivyo mubona vyohinduka n'ivyokorwa mu majambo avunaguye. Murakoze cyane. Ni ivy'ukuri Uburundi dufatiye kuri vision 2040-2060 hariho ivyo bitegezwa gukorwa kugira dushobore gushika kuri iyo ntambwe, kuko ari hamwe atacokorwa byaba bitugora gushika kuri iyo vision. Nico gituma mu bintu bikwiye gukorwa biri mu mice itatu. Harimwo ibintu d'ordre social, ibintu bavuga biraba abanyagihugu ubwabo, ni ukuvuga sinibaza ko twoshika muri 2060 tufata abantu bose baba hariya baba, kuko nitwe twohera kubasanza ibarabara no kugira bashikire ubuzima bwiza. Bishakirwa ko rero abantu boshobora kuba ahantu hegereye bashobora gushikira ama service byoroshe. Ikigira kabiri ni ku ruhande rwa politike. Muri politike vision zose twokwiha tutabanje gushiramwo yuko ibibazo by'umutekano n'ibyo twita stabilité politique byo bimeze neza, byoguma bitugora kubishikako, kuko turashobora kugenda tukagera hafi ya 2060 mugabo mu nyuma tukaza kwisanga twagarutse inyuma twagaruka kubusa. Ikintu cya gatatu naco ni cinzego, kugira inzego zose zikore, kugira dushe kwiyo ntumbero bisabwa ko inzego zose zigakora ivyo zategerezwa gukorwa, vyategerezwa gukorwa, gutyo tugashobora kuyishikira, kuko inzego turazifise zibonekana ku maso mugabo mu bikorwa tagaragara neza. Nico gituma nibaza yuko ababijejwe igikorwa nyamukuru cyo gukora ari kubanza kuraba ko inzego umwe wese mu rwego arimwo akora icyo yategerezwa, nayo ubundi kwicara mu biro byoroshe mugabo kuzoshikira vision ya 2040-2060 kiguma kigoye. Murakoze cyane. Uburundi sinari bwaronka akaryo keza ko butemberamwo, ariko ubu nakarose nabuzungurutse, nabonye yuko geranije n'ibindi bihugu turacafise intambwe itari nto, bicafise byinshi byo gukora. Muri ivyo byinshi byo gukora rero harimwo ko abarundi bubwabo tubanza gutahura icyo dushaka. Icyo dushaka nuko gutera imbere. Tumaze gutahura icyo dushaka cha tuja kubikorwa rero ibyo dukora uruhande runini yaruguma rugaruka kuri leta, kuko leta niyo yo kudushiraho ibikenewe byose nk'abarundi kugira ngo dushobore gukora tworohewe, harimwo mu bijanye n'amategeko, hakabaho no mu bijanye kumbure nuko ibintu biba bitunganijwe. Ahantu utanga nk'akarorero usanga isoko yugara saa 12, ni ukuvuga iyo n'ingingo ya leta. Umunyagihugu naho bari ushaka kudandaza cyangwa kubandanya ukora isaha yo kugara igeze bigeze. Kubw'ivyo rero leta irashobora gufasha ibitari bike kugira ngo abanyagihugu baronke uburyo bwisanzuye, umwanya mwiza wo gukora iyo dushobora gushika kuri vision twihaye. Nuga intwaro yo mu gihe ca none kandi ishingiye ku bihari mu gihugu. Politiki inzira yonyene yo kumwereka ko ibintu wabishimye cyangwa utabishimye ni mu matora, nuko hahinyanyurwa uburyo bwiza bwo gutora, gutyo uri ku butegetsi akamenya yuko yahawe inshingano zo gukorera ineza abene gihugu. Yaba atabishoboye kujya haba buri myaka 5 kugenda kubaza abene gihugu nimba mumwongera cyangwa mutamwongera, gutyo akamenya ko ashobora gutakaza ikibanza yarafise. Rero iyo vision turashobora kuyigerako, kandi kuvuga ivyo du proposa muri ino presentation twashyize muri ino presentation canke ivyo tuvuga mu gitabo bisigura ko ari ibintu bikorekera ahantu kure gusa, bikorekera mu bihugu biteye imbere. Ahubwo nkuko muri technology dushobora kugera ahantu ugasanga turiko turakoresha Starlink ya Elon Musk, kandi ijubu nyene Uburundi kabishobora gukora hano, kuko systeme y'intwaro yo ahandi baba bakoresha ikaba ari nziza twe tutoyikoresha. No kuvuga igikuru nuko twebwe tubishaka, tukamenya yuko ari naco cyatuzindiye no munsi, tukamenya yuko igihugu kugira gitera imbere ntibifatira ku bindi bintu byari byo byose uretse kuko cubatse cyo ubwacu. Buri gihugu cyose kirashoboye kwibeshaho gifatiye ku maresuruse gifise, mugabo habasigaye yuko icyo gihugu citunganya gifatiye ku bushobozi gifise,
kigashobora gushika ku byo cipfuza. Nayo kuguma turindiriye nakazomfasha ninagira uko bizogenda uko wagira uko kumbura hagacazamwe n'ibihano, ibyo nta na kimwe dushobora gushikako. Governance moderne rero irashoboka twese tubishatse, twobishikako gute? Icambere bihera ku barongoye igihugu bavyiyumvemwo, batavyiyumvisemwo intumbero nyamukuru no kubwira abene gihugu ubu hari uno munsi sibazoba hari ejo. Ishobora kudakunda kuri uyu ariko ubutegetsi canke nuzomukurikira, mugabo generation ibivyumvise igikuru nuko yumva ico gukorwa icarico. Niyo ntumbero nyamukuru ya yino presentation, umwe wese amenye yuko utunganije igihugu neza atakibuza udatera imbere ko byose naho byugariye. Na mu bindi bihugu mubayemwo iyo za Burayi, uno munsi mu Burundi amatora araca akorwa mu buryo bwa kera, mu buryo atari bwa kijambere, bimwe byo mu buhinga bwa none ntibiraza, bigatuma ibivuye mu matora bidahurizwa ko n'abantu, kubera hari habidoga bavuga bati je sinaronsa amajwi ya kubera ko muri bitaharuwe ku buhinga bwa none, ico kikaba bitwazo. Ukaraba ku muri abanyepolitike uno munsi bavuga bati turi muri demokrasi, mugabo amatora aheruka yarekanye yuko byukuri uno munsi ashaka kuba n'igihugu gishaka kuba umugambwe ufise inguvu ari umwe, abantu bavuga ati turashaka gusubira mu mugambwe mu ntware y'umugambwe umwe. Ibyo nk'umunyepolitike muhinga mu bya politike, mu politologue, mwebwe mubiha insiguri yihe, musoma iki muri ivyo muravye ibyo Burundi burimo? Murakoze cyane. Ubwa mbere manze mvuge yuko mu gihugu kubaho twara umugambwe umwe watsinze biciye mu kuri nta kosa ririmo, kuko iyo imigambwe igiye kwitoza ibigiye gusaba abanyagihugu bayitore nimba bashimye imigambi yayo. Ko hotsinda umugambwe mugatsinda 100% ntaco byari kwiye konona, kubera ko inama nshinga amateka ari batsinzemo 100% ibijeje gutora amategeko. Iyo nama nshinga amateka n'urwego ruhagararira abene gihugu. Muri ico gihe niba bene gihugu ariko batoye nta ngorane birimo. Ikibazo kiba kihari amatora uko atunganywa hano, burya koko hatsinda warasanzwe yotsinze. Ibyo nivyo mu kubihinyuza nta handi ushobora kubimenyera uretse mu kurabira ku banyagihugu ubu bwabo bo bene igihugu. Ubo eske barashima uko amatora yagenze n'amarezilita yavuyemo? Nimba babishimye nivyo batoye, batabishimye hari inzira nyinshi zemewe n'amategeko zo gushobora kwerekana yuko ibintu tabishimye. Mugabo inzira z'amatora z'ibihugu byinshi bya Afrika ntizitomoye, icyo ndakivuga uko kiri, no kuvuga harimwo nta transparence irimo. Umuntu inzira y'amatora hari nk'abashobora kuyibuzwa kuyijyamo kandi bari bayifitiye uburenganzira. Ubundi inzira ijyana ku butegetsi yari inzira yakagombye kuba imeze nka autorite izwi, ugomba gushika ku butegetsi ucaha. Mugabo nkuko twagiye tubivuga mu bihugu byinshi bya Afrika iyo nzira ntibonekana neza. Urashobora kubuza ngo bica mu matora, nyuma yo guca mu matora bica kuba ufise imigambi myiza, inyuma yaho bigasaba yuko uba wanatowe n'abanyagihugu. Mugabo uragenda ahantu ugasanga umuntu akwije ivyo byose ntashike ku butegetsi. Akaroro kari hafi, ngira gutanga akaroro kaho kujya muri Kongo, ubonye perezida hari ubu ukabaza n'amatora uko byagenze, sindabigira ko commentaire cyane, mugabo ca wibaza yanzira by'ukuri ishikana ku butegetsi ariyo abanyagihugu bose baba bakeneye, koko niyo yashikanye uwo muntu ku butegetsi. No kuvuga biba ari ibibazo he n'ibyo bishakirwa ko nk'igihugu mwicara mukabyumvikanako. Kandi nagomba kubabwira yuko igihugu cyose gitoreye inyishu ibibazo bijyanye n'amatora kiba kiri mu nzira yo gutora inyishu ibibazo byose by'iterambere, kuko nkuko twabibonye muri presentation umunyepolitike amaze gutinya inkurikizi z'amatora biratuma yitwara neza.